kuko sinigeze mbona muri postinga muri ko muri doga canke muri ko murashima canke muri ko murashimira platform show ariko mwe ntimuvyemera none ntabyubona ntabyubona cewe ariko barayibimba none tugire jewe ko mfise umwe ndamurondera oya je mfise umwe ndamu telefone mu telefone tumubaza mu telefone bro mubaza asubuhi na mapema kabla jogoo ya kuwika ushaamka unaanza kusema paka majirani walolala wanaamka unavyofanya mama sio vyema mbele za watu mikuni tukana ona sapaka chumbani unataka kupigana au wa mwenzangu umejawana lana sasikia sina muda na wewe chukua kila kilicho chako uondoke yani pora mimi baki mwenyewe nizere ko Young Babahari ariko aratwumviriza aranaza no kugira icavuze muri commentaire asomi wanje ari karite ukuna te sivyo kudetemba mori dakini you right there bituma jewe ndamwisemba say she don't leave me she love me she wants me. Yeah, 1 2 bakunzi ba Flip GTV ndabaramukije abakunzi mudukurikirana muri ngaha mu gihugu iwacu nabari hanze y'igihugu ndababwira ni big up sana turabemera cyane kandi turabakunda cyane aho muherereye hose ndabibutsa yuko ari Flip GTV kanda subscribe kugira ngo uzurironkera amakuru ari update amakuru ari ku mwanya uno munsi rero urabona ko nanjye nambaye fresh ndi kumwe n'abantu bambaye fresh bana no musi ndabica kabisa ndi kumwe n'abaririmbye babiri bwa mbere na mbere kwanza je muranzi ni MC BLAYZO kuri microphone ndi kumwe n'undi n'abandi baririmbye sinzi ko mperehe niwe mukuru yose ushaka niwe mukuru awe ni ufise ubwanwa bwinshi vipi bro of course ya fresh umeze neza poa kabisa bro ni BLAYZO my melody yes okay BLAYZO yes ndi kumwe n'undi hani impande yanje nyene mu buryo ni ndajya pilove none mpamvu barakuze ni pilove ndi kumwe na pilove ndi kumwe na BLAYZO my melody baririmbye akana ijya ndirimbo bro ama inspiration yanyu genda ziyava burya ni mumpende ijya ndirimbo abantu benshi ntibemera ko ari twebwe abantu benshi barapinga cyane gose mwebwe ijya ndi mwarandikiwe ibintu byinshi cyane gose biravugwa gusa ni twebwe nyene ni mwebwe agapilo cyane n'undi muntu ni indirimbo nitwe twayikompoje twayiririmbye akana keza baby AOP asomi wanje ari karite ukuna te sivyo kudetemba mori dakini you right there bituma jewe ndamwisemba say she don't leave me she love me she wants me nijakunda she wanna kiss me oh baby nzogukunda mama nzogukunda ntakupei urumva ko ndi mufani wanje yeso bakunzi ba Flip GTV no musi rero navuze nti reka ndabaronderera abaririmbyi bariko barabikora neza cyane muri buja kama buja bana ndavuga nti no musi sindara ntamubonye P-Love bro ari mazi misi ndagukaniye wowe no kuri no musi wandose no musi nakuronse gute rero twinjire kwanza mu kiganiro mbega umuziki wanyu gute mwaturanye gute uko muri babiri yishuru cyane nishuru je ndazi umuziki wacu umeze fresh kuko twese turabaririmbyi byagenze gute kugira ngo P-Love amenyane na BLAYZO na BLAYZO mbere kwanza nuko twese tuva mu ntara imwe ya Makamba Nyanza Lake ico kwanza nico cyambere cyatumye duhura nawe ariko hari abandi bava hariya muga mutazinanye tutazinanye oya birashoboka bakaba batuzi mugabo MT Money nayo kirabafata ati no aba bana jewe ndabafate mu mugongo bakore turabe ico bazovamo bega niwe bucuti buri hagati ya mbe mukorana gute na MT Money gisigura iki cyose MT Money team yes
Mane team. Yeah, ni nkuko nyene mane team none. Team no cyaricho. Yeah, mane yeah, of course. Byagenze gute kugira ngo mumenyane na manager canke mugira amasezerano ko tutigeze tubona muri sinya amasezerano ko abaririmbyi iyo hagize akantu kaba muratubwira ati burya twaronse umuntu adufata mu mugongo tukaza natwe nk'abamenyesha makuru tukaraba intambwe mugezeho bemwe ko mutigeze mutubwira ati burya twaronse manager kubwibanje kwanda ntangure kwishura ko jewe ndi muri label ya team Mane team nk'umuririmbyi wa mbere ya nibo twatanguranye kugezaho twaronse indi mpano BLAYZO nawe turamufata ku mugongo baramusha muri Mane team ya niseme ni watu ambao walitusaidia sana kipindi tunaanza mpaka hapa tulipo kama kuhusiana na kusaini na kuja wakuze kusinya byose tuzobamenyesha ni vuba cyane kabisa bro wowe nta kintu warenza ko gashako ikintu ngano ushaka kurenza ku byinshi musanzwe mubizi nkuko wabajije MT Mane mwatoranye gute iki MT Mane ni novuga n'umuntu atari hafi natwe gusa n'umuntu yashimye impano zacu ahitamo kudusupportinga bro waje urazi ikirundi ndagerageza narinzi kwe nabyo ruzi none cyo turiko turaganira ngane tugarika yes ni pillow nyene uriko uraraba urafise na talent yo kuririmba hari indirimbo yawe iri favorite bana jewe amusi uheraje ntayumvira iki ya ndirimbo muri kumwe na Shani Queen go asubuhi na mapema kabla jogo ya kuwika ushaamka unaanza kusema paka majirani walolala wanaamka unavyofanya mama sio vyema mbele za watu mikuni tukana ona sapaka chumbani unataka kupigana au wa mwenzangu umejawana lana sasikia sina muda na wewe chukua kila kilicho chako uondoke yani pora mimi baki mwenyewe nitasavu nitapambana mimi siyo bushoke we mama ivyo kora biranja kandi umutima ukanka kugumana nawe na atari sana go yes binasema ko urumva neza na neza ko ari umuririmbyi abizi umuririmbyi ari karagerageza neza ku branding nawe nyene kugira ngo arabe eje canke ijyaye ko mbewe ufise vision yo kubande mu myaka iri imbere nshaka kuba pilave ushaka kuba nkande canke hari abifuza kuba nkanje yego bari ngana ari umuntu wifuza kuba nkanje hari ahantu nshaka gushika maka ndashike wewe ndaga njibuaje wewe ajumva je nashaka unyishure basi umuntu wifuza kuba nkawe muri kazoza aribo benshi sinovuga umwe akarorero muga hariyo benshi mugurero bari bwinshi mugura avuga ati akarorero hariyo benshi kandi nifuza kumera nkabo BLAYZO we gute wifuza kuba nkande kumera nkande je ku bwanje kwanje sinifuza kuba nkande kubera ninze nifuza kuba nk'uwundi kandi ari jewe iryo ryo bari kose ahubwo nifuza iterambere nk'ijyande of course jyande no ni benshi cyane gose twofatira ko ni benshi cyane gose ngira rero uno munsi rero navuze nti aba bajama lazima tuganire muheruka muri competition ya Platformshow Music Award nimigeze murengana mwebwe hari ikintu mwe muba mwara kuko sinigeze mbona mu postinga muri ko muri doga canke muri ko murashima canke muri ko murashimira Platformshow sigura ko hari ikintu catumye mutabikora Jecho navuga Platformshow Music Award barayiteguye award fresh barayiteguye neza so uraze amahiganwa competition nka competition utemeye gutsindwa
sinzi ukuntu nabivuga urumva je mu bisanzwe nari muri nominees urumva ariko sinashoboye kuyitora ni mipango ya Mungu ariko babashize hamwe muri babiri mu gihe umenga haseruka umuntu umwe ya baradushize habiri mugabo kuvuga ngo ati twe turi tuvuge nka group ya nkakujya basika akora kwiwe kwa Trace na Rap Boy ya kila muntu akora kwiwe uni solo artist naje ndi solo artist mugabo bivanye na ndirimbo yacu twakoze yitwa Kana indirimbo yarakunzwe niyo yaciduha amahigwe kwinjira muri rya competition biravugwa neza na neza ko ijya award yari iwanye niko bivugwa ariko mwe ni muvyeme none ntabyubona ntabyubona cyewe ariko barayibimba none tugire tujye gushwana bijya ni competition no musi yayito basho kwitwara abandi ngo bahaye ngo Swahili Nation abantu bavuga igiswahili gusa abantu bavuga igiswahili gusa je sinzi bivuga kwi je in short je ndakivuga none ko beriko batayimpaye je none ko beriko batayiduhe twebwe none byagenze gute bwira ni wabaye award in short je kwanza kino